Yes, bamwita Natasha Ngendabanka ushatse umwite la boss. Ambassadrice wa Azania. Azania murazi ni shirahamwe risanzwe rihungura ifarine nziza cyane gose bakoramwo imikate ndetse n'ibitumbura twamadufungura. Uno mwanya nyene biraboneka yuko Natasha ari muri studio ariko akora indirimbo imeze neza cyane gose. Amakuru adushikira hano yo bari indirimbo bari ko arakora n'umunyamahanga. Bamwe baravuga ati ni Davis uva mu gihugu ngaho cyo mu Rwanda ndetse benshi batangwe kubinuganuga bapostinga amapost. Novuga yuko ni Natasha Ngendabanka iyo ashaka gusohora indirimbo kenshi yama tugenza kunyene Natasha umutugenza kunyene ukatuzana utu video tutagira amajwi uri muri studio uri kuririmba ukatudukwira amajwi iyo reba ita surprise novuga yuko muri umwanya nyene Natasha turi kumwe ugeno kuri Instagram yiwe ukaraba ariko ashira kutu video tutarimwe amajwi nkaje nka Starboy novuga yuko ibikorwa bya Natasha kenshi ndabikurikiranira hafi cyane ndetse na Isaac TV novuga yuko turi abantu ba mbere dukunda gukurikirana ibikorwa bya Natasha cyane biraboneka yuko afise indirimbo shasha gira soke kandi iri mu isoke iri ku rwego rwo hejuru murazi inyuma yashikisha yakoranye na Femiwane hagira haze iyindi collab kandi ikomeye cyane gose collab benshi batangwe kuvuga ni Davis D kuva mu gihugu cy'u Rwanda ariko ntago tubizi nta buhamya tubifitiye ariko uko biri kose novuga yuko Natasha ariko akoresha kuva ahakore indirimbo shikisha arashika muri biro arashika muri Boomplay hari anye arashika ahantu henshi cyane ndetse ni mugiye yari mu gihugu ca Kenya ari kumwe n'aba King Kaka ba Femiwane inyuma rero yashikisha novuga yuko atuzaniye indirimbo ntituzi izina ryayo ariko uko biri kose biravuga yuko ari bombe kandi ari indirimbo imeze neza cyane gose indirimbo izozanana n'amasanamu ndetse amasanamu ameze neza cyane gose nkuko Natasha yamabikora neza cyane ari kumwe na Fisto murazi Fisto ni wasanzwe akora amasanamu y'indirimbo ziwe reka tuvuga ati wait and see nkuko Natasha yamabikora ntaduta hasi amazimisa akora ibikorwa byiza cyane mu gihe umaze gushira inoti cyangwa kanoti mu bikorwa vyawe ntakizobuza ko utera imbere tugerageje kuraba ino ndirimbo shikisha ni indirimbo yamutwaye amahera menshi kuva ngaho ugasanga umusitare muri Kenya sikintu coroshe ukamurira Femiwane twibukanye yuko featuring uyiriha urarishe Femiwane inoti ugiye hariya muri Kenya ukoreyo video uyirihiye hariya nyene twibukanye ko amahera yo muri Kenya afise agaciro gakomeye cyane kurusha yo mu Burundi urisha amahera hariya anye muri Kenya uciyuza no mu Burundi aramuzanye muri concert bisigura ko yakoresheje akanoti kenshi yakoresheje akanoti kenshi wayi rero ukoresha akanoti kenshi hama bikorwa byawe bireke gutera imbere ateye imbere ni mutahure yuko yateye imbere nawe hari ico yakoze yakoresheje inoti ziwe aza gutera imbere kubera yagizene yashizemo inoti mu muziki wiwe no kubwira ati Natasha bonne chance kuri kurabikora kose novuga yuko uri kurabikora neza uri kuragira featuring zo hanze reka twitege nimba ni ari featuring yo hanze twizere yuko ega Azania kugira utore Natasha Ngendabanka ntiwibaze ngo ni gukora neza mu Burundi ndetse n'ijya featuring bakoranye na Femiwane Femi Uno novuga yuko ijyanye iri muri featuring zamwubakiye iki amateka aza gutoga nka ambassadrice wa Azania novuga yuko ni ikigo cyanye ni isanzwe ihingura ifarine nziza cyane gose ugerageje kuraba amafoto ya Natasha kenshi akunda kwifotoza afisi iyo mifuko ya Azania iki kuko ni ambassadrice ategezwa kubagira promotion uko bikwiye kuko muri contrat ndazi bitegezwa kuvugwa yuko ategezwa kuyigira promotion kuko utari kurayigira promotion neza barashobora kugira mwarasinya amasezerano bakayafuta rero bisigura yuko gukora kwiwe neza Natasha Ngendabanka niko kuriko kumuronderera iki kuriko kumuha ifu agasosi k'umwana niko kuriko gutuma agira aronka nibiraka ndetse asora n'indirimbo zimeze neza cyane gose sometimes murashobora kumubona yirungikiye aka video tiya tuntu Natasha kunda kwigira like utuntu nyene to kwiryohera kwinjoyinga abantu bamwe bakavuga ati wapi haje niwo bazi icyo bari korakora niwe bazi icyo ariko arakora muri we reka mbandanye ndamutera intege Natasha Ngendabanka na timu yiwe novuga yuko imuri hafi ariho bakinga Abracadabra Regimo ni benshi cyane novuga yuko hariho ba Homeboy novuga yuko ba Salha
ni benshi cyane basanzwe bakurikirana Natasha Ngendabanka timu yiwe yose nayo ndazira ifisemo uruhara kugira Natasha arinda ashika ku bikorwa vyiwe vyiza nongera ndakwifuriza intsinzi mu bikorwa vyawe uri kurakora Natasha Ngendabanka uko biri kose nibazi ko bizogenda rero wait and see osonge nshasha ya Natasha Ngendabanka ndazivuba duturitsa mu gisasu cyangwa ikibombe hama tubandanye turyoherwa abakunzi biwe abakunzi ba music hano mu gihugu cyacu Burundi kuri micro za Isaac TV mwari kumwe nta wundi mwari kumwe ya Star Boy kuva muri Isaac TV murazi ko ndabakunda mugiraho muba mwubahwe turabakunda cyane abadukurikirana mwese ndazi ko muri benshi abari za Belgique Canada muri benshi cyane hariho abari za France hariho Faida mu gihugu ca France ndazi mwese muradukurikirana hariho Yasmine nga mu gihugu ca Egypt ndazi ni benshi mundu Jasmine nga mu gihugu ca Egypt ndazi ni benshi mudukurikirana uko mudukurikirana mwese mubandanye kudushigikira mubonye kino kiganiro bwa mbere mugire like na comment na share biba byiza gusumba murazi ko tubakunda abakunzi ba Isaac TV ndetse n'abakunzi b'umuziki wano mu gihugu cyacu Burundi fasha kuko warafashijwe turinga kubera twafashijwe bye bye ciao ciao Isaac TV